iyo utazi iyo uva ntumenya aho uri, iyo utamenya aho uri ntumenya iyo uja, kandi rero kubera utazi iyo uja ntucegwa. Bisigura ko iyo umaze kumenya kahise kawe ucumenya imitego abasokuru baciyemwo, ukamenya n'ingene yitegura. Bisigura ko izi ndongozi z'umugambwe CNDD-FDD zitwara igihugu no musi batazi kahise bizobagora ko batwara igihugu neza. Muti kubera iki? Imitego igihugu cyagiye kiracamwo y'amacakubiri, imitego y'ibihugu turwana twagiye turagwana igihugu Burundi, imitego ifatiye ku butunzi, utayimenye ntutunganye igihugu no musi. Hama ntushobora kucereka inzira kizoba kifise nkuko umukuru w'igihugu avuga ngo mu myaka y'2040 ntushobora kumenya kizoba kigeze. Rero kumenya kahise bituma igihugu gitera imbere. Abarundi cyane cyane ngira nshimike ku kintu gikomeye, iyo utazi cyuri mutera imbere uti gute? Uno musi twebwe twiyumvira mu rurimi rw'igifaransa tukaca tujya kubihindura mu rurimi rw'ikirundi. Bisigura ko umuntu yatwikije igifaransa wandi tukabivuga nabi aca kubera ko bavuze ibitari byo, bavuze amakosa, kandi umuntu agukosora n'umuntu agusumba. Mugabo igihe twokora mu rurimi rwacu rw'ikirundi tuca tubikora mu kirundi, ntawe uza kuduhagarara hejuru akora akaroro kamwe ashatse kwerekana, hanyuma tumenye n'imico yacu tuyiteze imbere. Erega hari ibintu tutakijya kubera tutazi imico yacu, inanka, amateke, ubugari bw'uburo n'ibindi. Dusigaye tujya ibyo abazungu batuzaniye, kandi ubundi byo dukunda kandi tukarima. Naho rero utazi imico, utazi kirundi, utazi kahise udashaka gutera imbere. Ikiyago nasangiye uno musi n'abari bantumiye ni ikiyago kijanye n'ingene Uburundi nk'Uburundi bwatunganije intwaro kuva bukitwa Uburundi mu mwaka w'1400 gushika uno musi ingene intwaro itunganije. Aho natanguye kwerekana ubwa mbere ko intwaro ikenewe kugira ngo igihugu kibe gifise abantu bakorera abene gihugu, bamenye neza ko bahari kubera batunganiriza abo barongoye, batahari ngo batange raporo kuba bagenye. Ico ni cyambere. Cya kabiri nacenerekana rero ko mu Burundi hamye itunganywa ry'intwaro, na cyane cyane ku ngoma y'ubwami, ingoma y'u Burundi, intwaro yari ishingiye hanini ku miryango. Nerekana ingene umwami Ntare Rushatsi Cambarantama yatanguye mu cukuzi tumaze kuronka ari umuhanza, mugabo atigeze yifuza kwigungira ko intwaro yaciye yisangira n'indi miryango ari y'abashubi, abajiji, abanyakarama, abenengwe, abanyagisaka n'abandi. Mwumve ko yashatse kugira intwaro ishingiye ku Barundi bose. Icyo ni cyambere. Cya kabiri nerekanye ingene iyo ntwaro yagiye iragabura ibice, no kuvuga intara, aho intara yitirirwa umuganwa, intara ikitirirwa umuntu ayitwara. Iyo atakihari bamukuye mu mabanga, uwundi aje igaca yitirirwa uwo muntu. Ntanze akaroro nko mu Kayanza, ha mu Kayanza turi bahita igihugu cyo kwa Baranyanga, mu Cabaranyanga. Imgozi bahita igihugu cyo kwa Nduwumwe. Hariya muza Mwaro, Muramvya bahita igihugu cyo kwa Karabona n'ibindi. Ahavuye hagaca haza uwundi muntu. Iyo ni intambwe ya gatatu y'ibijanye n'intwaro. Twahavuye rero tubona ingene abazungu nabo bamaze kuza mu Burundi, bamaze gutera Burundi. Jesi nigera mvuga ngo muzo mvuga igitero c'abarundi. Abazungu bamaze gutera Burundi baciye baza bashaka gushingira intwaro yabo kubijanye n'amoko. Amoko ariyo baciye batwita Abahutu, Abatutsi n'Abatwa. Umuzungu wa mbere we yaje mu Burundi ari nabanditse igitabo ca mbere ku Burundi, umusenyeri aturuka mu gihugu ca Hollande yitwa Michael Johannes van der Boekt. Ico gitabo candika yarerekanye neza Abahuta baribo, Abatutsi baribo, Abatwa baribo n'Abahima baribo. Aca avuga rero mu guheza
ko abakwiye gutwara mu Burundi ari abatutsi, abahutu badakwiye gutwara, abatwa badakwiye gutwara. Munyo ababirige bamaze kuza bacafatira kuri ivyo vyigwa, baca baraba rero abatutsi abaribo, niho baciye batangura kuzana ivyuma byo kubapima, bapima amazuru, bapima imibangabanga, bapima imbiga z'iminwa, bapima baraba imishatsi ingene isa, ndetse barapimye n'amaraso. Mu mwaka wa 1929 barafasha amaraso yabo bisa abahutu n'amaraso yabo bisa abatutsi, bajana muri kaminuza yitwa Unitom, ico gihe uno musi yitwa Université d'Anvers. Mugabo baca basanga amaraso y'abahutu n'abatutsi namwe. Urumva rero mugabo baca bavuga bati abatwara n'abatutsi, abahutu baca bakura mu ntwaro n'abakenyezi bose, ikitibagiye coco n'abatwa. Ikindi kintu kigira kabiri bace bahindura, baciye batangura kugabanya uturere abantu batwara. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 935 turabona ko hari uturere twababa igihumbi, tukabona ko intara zishobora kuba zarababa 50, no kuvuga intara amakomine yababa igihumbi. Murumva ko byari ibintu byinshi baca bagerageza kubigabanya. Mugabo bigabanya bakurikije iki? Babigabanya baravye abatutsi bahari bazoha, bakabigabanya baravye abahutu bahari bazokura. Hanyuma rero kuva mu mwaka wa 1925 niho umwami w'umubirigi Leopold wa kabiri yashira igikumu kwibwirizwa ry'umwami ryo kwa 21 Myandagaro umwaka wa 1925 rivuga ko mu Burundi hari abahutu, abatwa, abatutsi n'abahima n'abaganwa. Kuva ico gihe abarundi tuca turemera ko turi ivyo. Ubu yo mu ndavye mubanza kundaba munyita umututsi. Kubera iki twabiha n'ababirigi? Mu ndaba munyita umuhutu cyangwa munyita umutwa. Twaramaze kuvyemera kandi ari byo by'amacakubiri, twibagira ivyacu vyari bishingiye ku miryango, kuko imiryango umuntu arayivukana. Mugabe ivyo by'ubwoko nta muntu avuka ari umuhutu, nta muntu yavuka ari umututsi. Waraba umututsi itunga riguhezeko ukaba umuhutu, waraba umuhutu ugize itunga ukaba umututsi. Mugubu twaramaze kuvyemera turavukana navyo. Hama rero ingendo ya kane twaciye turaba ingene intwaro igendera tunganywa bijyanye n'ibihe. Niho twaciye dushimikira ko cyane cyane no musi aho Uburundi inama nshinga amateka iruka gutora ibwirizwa rizotuma intara ziva kuri 18 zikaja kuri 5. Amakomine ava ku 119 akaja kuri 42. Amazone ava ku majana 337 akagera ku majana 499. Imitumba ikava ku 2210 ikaja ku 3337. Aho rero naciye ngerageza kwerekana ingene babigabuye, hama nca nsigura n'insiguro yavyo. Muti insiguro ni yihe? Intara ya mbere ni Bujumbura, aho mu bucukuzi maze kuronka maze kubona ko Bujumbura naho bitarahera umuntu aguma acukura. Bujumbura bishobora kuba byavuye ku mutware yarakomeye yitwa Kajumbura, yagwanije cyane umwarabu yitwa Rumariza Mohamed bin Alfan. Uwo mwarabu yari yaje aturutse mu Rumonge atera abantu aza kurondera abagurano. Burya abarundi baraguzwe cyane, baragurishijwe cyane benshi cyane. Hanyuma uwo muntu Kajumbura aramugwanya mu myaka y'1870. Uwo muntu rero yarakomeye, bikavugwa ndetse ko n'umwami Mwezi Gisabo igihe yamanuka Bujumbura ijya mbere agiye kuraba abadagi mu 1904 yashikiriwe. Ivyo rero nico bace bahita Bujumbura. Abandi nabo bambarira bati oya, hari ahubwo hari ahana akaguriro abavuye mu mitumba hajya ya Bujumbura baza bazanye ivyo barimye babiguza n'imijumbu. Umujumbu mumenye ko ari bwa butari bwitwa cuivre. Niho babaciye bahita Bujumbura. Iyo intara ya mbere. Intara ya kabiri ni intara ya Burunga. Burunga aho twabonye ko Burunga yari umuntu yavyaye Ntwero. Ntwero nawe akaba yavyaye Jabwe na Soro. Jabwe na Soro nabo akaba ari abavyeyi b'umwami wa mbere w'u Burundi, Ntare Rushatsi Cyambarantama. Akaba ari cyo gituma rero baci bahitirira Burunga. Burunga rero mushatse kuhamenya, iyo bavuze ngo mu Burundi bwa Nyaburunga no kuvuga bwa Burundi burimwo igice ca Kayanza, igice ca Muramvya, igice ca Gitega n'igice gitoya ca Mugamba aho bita ku muri Mugamba nkiko. Niyo ubwo Burundi bwa Nyaburunga. Mugabo
Icicaro cyaho kiba cyari hajya igishubi aho bita mu Ryansoro. Ryansoro mwumve ko ari wa wundi se wa Ntare Rushatsi Cambantama. Aho nshika kuri Butanyerera ariyo izo bifise umugwa mukuru Ingozi. Twabonye ko abaye iryo zina ryavuye aho hariya muri commune Muhanga uwatwara Burundi yitwa Yohani Haruwa yarungitseyo gwa gasore kugira ngo amwigize inyuma ntazohave agwanira kuhabuzi ntayo kwikukira. Hanyuma yongera muteranye n'undi mwami bataca umuganwa batacana waka baranyanka Petero yarasanzwe abangaha nyene mu Kayanza. Iyindi ntara ni yihe? Iyindi ntara ni Cankuzo. Twabonye ko Nkuzo yari umugabo w'umutware yagwanije cyane ababwibwi nabo barabasoda b'umwami Caka hariya muri Afrika y'Epfo aho batewe bagaterwa n'abitwa ababuru bari abaporoti bo muri Hollande bari birukanywe n'abakatolika muri mwe vyita les croisades novuga nti ingwano nyeranda. Bahungiye hari rero baca birukana abasoda bacaka baraza bashika mu Burundi. Abarundi kubera bavuga ikirundi bavuga ikimi batumva gacavuga ngo nababwibwi niho rero uwo Nkuzo yabanesha ariho bace bitira hajya hana habaneshereje kumana za Murore. Aho nico gituma umunsi bace bahita ibuhumuza. Uwo Nkuzo umuntu wese yamuhungira ko yavuga ati humura naco kibaye. Ubu rero iyo ntara bace bayita buhumuza. Mbega basigaye intari Gitega nerekanye ko kuva Ntare Rushatsi Cambantama yavuze ko umugwa mukuru w'ingoma y'u Burundi izoba Gitega. Abadagi nabo bamaze gushika bararondera Gitega hiri baraja hariya mu za Gatabo baraja hariya mu Gasunu muri zone commune Giheta muri zone Kiriba baraja hariya Nyarusange ahitwe Bweyerezi baza kugaruka baja hajya Igitega rero ni kajya gasozi kariko ijya soko. Niho rero abadagi kuva mu mwaka w'1908 bacavuga bati ubu niwo mugwa mukuru w'u Burundi. Kubera iki bawuhashize kugira ngo bashobore gucungera umwami neza ntazosubire kubatoroka. Iyo ni ntambwe yariko ishiri ya nyuma. Twaciye turaba rero ingene izo ntara zizogira akamaro kanini abene gihugu n'u Burundi. Ugabanije intara zikava kuri 18 zikaja kuri 5 nukuvuga ubugabanije amafaranga yarashesagurika. Ndabereka karorero hari abantu abakozi bakomakomeye b'igihugu 200 bakorera mu ntara uhereye kuri Buramatari gushika kuri abo bandi bahanuzi. Nukuvuga ko abo bantu 200 ku ntara 13 ukuyeko baca abantu 260 ugabanije batazosubira kuhembwa amafaranga y'igihugu kubera ari ntara zingahe gusa mugabo amafaranga azoca afasha igihugu. Icyo ni cyambere. Hama intara izo kwitunganya ku buryo ishobora kwegeranya ubutunzi kubera mwumva ayo mafaranga yahora agenda ishobora gutunganiza abanyagihugu. Icya kabiri nuko amakomune nayo cyaba maniniya ashoboye kwegeranya ubutunzi ashoboye no gukorera imigambi ituma abarundi bashobora gutera neza. Ikindi cya gatatu nuko umukuru w'igihugu ari babagena bizomworohera gukoranya inama Buramatari 5 ni nkuko muba muri ngaha turi 5 biyoroshe kuganira bakabaza ibibazo bakumva ingene bazotwara hanyuma bikora n'ingene azokurikirana. Shiko nuko yovuga ati ngiya ntangura isekeza yo gutembera mu ntara 18 atembeye mu ntara 18 azobigira mu nusu y'ukwezi hafu kwezi mu ntara 5 azobigira mu yinga rimwe. Numva none ko gutwara igihugu bizoca biba ibintu byoroshe. Nijo nagerageje mu ncamake kugira ngo twerekane ko gutunganya intwaro ifasha abanyagihugu atari intwaro ifasha abayishizeho.